Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, tuza kugaruka ku bihangange bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka kuri Gabriel Nizigama Batazira TV ndetse no mukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Ni nyuma yaho kwigenekerezo ya 24 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 aribwo vyatangajwe ko Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira TV abaye umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ico gihe President General Major Varisito Ndayishimiye yari yagenye Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira TV mu mabanga y'ubuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu chef de cabinet civil. Uyu kandi akaba asanzwe yahora akora ayo mabanga mu ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Tibia kandi akaba yarazwi nk'umwe mu bagize akarwi k'abajenerali bashigikiye cyane Varisito Ndayishimiye Batazira Neva, niwe yafatwa kandi nka kiremesha muri ako karwi. Gabriel Nizigama Batazira Tibia yarazwi nk'umwe mu bake b'abajenerali arenga iyo Bunyoni. Ico gihe nawe yari ahejeje kurahirira amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere. Ico gihe igihugu cari kigiye mu minwe ya General Major Varisito Ndayishimiye, hari umukuru w'igihugu General Lengiyome Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere, ndetse na Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibia mu biro nk'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama Batazira Tibia yarahagaritswe umwaka uheze w'ibihumbi 2022, akaba yarahagarikiwe rimwe na Lengiyome Bunyoni. Bamwe bavuga ko vyoshoboka ko yoba yarasanzwe afitanye imigenderanire na Lengiyome Bunyoni inyuma yo guhuza. Nivyo rero vyatumye akurwa mu mabanga ndetse akamara n'igihe kinini atayandi mabanga yajejwe nga mu gihugu c'u Burundi. Muri uyu mwaka rero Gabriel Nizigama Batazira Tibia yoba yarahawe ayandi mabanga, agashirwa mu bushikiranganje bw'umutekano, iterambere rusangi ry'abanyagihugu burongowe na Marite Niteretse, ngo akazoja akora ivyo umushikiranganje amubwiye gukora. Ayo mabanga akaba yarayahinduriwe hamwe n'igihangange Colonel Feredino Samuseremu we yoherejwe kure cane, akaba agiye kuja ashingwa gutegura imanza z'abageni, kuraba ivy'imfungurwa z'abapolisi ndetse n'ibindi. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru kuri Colonel Gabriel Nizigama Batazira Tibia. Ni vyinshi turaza kugaruka ko muri ano makuru, ntuze gucikwa hamwe na Varisito Ndayishimiye. Fyenda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido y'ano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangurire mu mwaka wa 2020, aho hari kugenekerezo y'18 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 kuri stade Ingoma, aho General Gabriel Nizigama Batazira Tibia ariwe yararongoye ibirori vyo kwimika President Varisito Ndayishimiye. Ibi ngo bwari ubwa mbere umukuru w'igihugu yimikwa mu Burundi n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kumbure ngo nukubera ari nawe yari ajejwe imidari y'igihugu. Ubundi abarundi bari bamenyereye ko kuva mu mwaka wa 1993 umukuru w'igihugu mushasha yimikwa n'uwo asubiriye canke iyo atakiriho bigakorwa n'uwamusigariye. President Nkurunziza yaraherutse gusandaba. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda ntiyemerewe kumusubirira vy'imfata kibanza muri leta, naho umuprona Gaston Sindimwo niwe yari imbere n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Naho yitavye ibirori vyo kwimika President Varisito Ndayishimiye, Gaston Sindimwo ntiyahawe ubwo bubasha bwo kurahiza umukuru w'igihugu. General Gabriel Nizigama Batazira Tibia ntiyari uwo ari we wese, kuko yafatwa nk'umwe mu bihangange bishigikiye Varisito Ndayishimiye. Yari umuntu wiwe. Nizigama yafatwa kandi nk'umwansi wa General Lengiyome Bunyoni, mu gihe Bunyoni we yafatwa nk'umukeba rutura wa President Varisito Ndayishimiye.
ariko politiki ngo ikora ivyayo. Inyuma y'imyaka 2 gusa Bunyoni na Nizigama barakuriwe rimwe muri Nyakanga umwaka w'eza w'2022 babanje kwagirizwa ko ari bamaconco bashaka ikibanza c'umwami kandi yari yarabahaye vyose. Niko bavuga ngo muri politiki nta bansi bamaho nta n'abagenzi bamaho. Abo tubona bari kumwe uno munsi kumbure ejo nibo bansi bejo, abo tubona nk'abansi nabo kumbure nibo bazoba kumwe ejo. Bakimara gukurwa Gabriel Nizigama Batazira Tibiya ndetse na Alain Guillaume Bunyoni nta handi hantu bongeye guhurira n'ibikorwa vya politike y'igihugu c'u Burundi. Nibwo rero Colonel Aloys Sindayihebura yahisaba umuyobozi mwishikira mushasha mu biro vy'umukuru w'igihugu bigenekerezo y'indwi Nyakanga uyu mwaka w'2022 murantunge n'umwaka uheze. Perezida Varisito Ndayishimiye yagenye umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe chef de cabinet civil umusirikare Colonel Aloys Sindayihebura akaba ico gihe yarasubiriye Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya. Uyu Aloys Sindayihebura yahora hashijwe iperereza mu gihugu hagati kuva mu ntango za myandagaro umwaka w'2022 aho yari yasubiriye Colonel Alfred Innocent Museremu. Imbere yaho Aloys Sindayihebura yakora aho nyene mwiperereza ajejwe iperereza ryo hanze y'igihugu. Uyu kandi Colonel Aloys Sindayihebura yarabaye icegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia, akaba yaranarongoye intara ya gisirikare mu buraruko bw'u Burundi. Abamuzi ku rugamba bamuvuga nk'umugabo w'intwari, bamuvuga kandi nk'umwe mu bahoze bagwana muri CNDD FDD baterekwa amanyanga akorwa n'abitwa ibihangange. Uyu akaba ari umwe mu basirikare begere cyane Perezida Varisito Ndayishimiye bashaka kwikura ko akagagazo ka bamwe mu bajenerali bagisibije. Igenwa rya Aloys Sindayihebura ryarerekana ko ngo Perezida Varisito Ndayishimiye ariko aragerageza kuduza izindi ntwazangabo zimuyoboka maze atere yikura ko igitsure c'ibihangage vyatsimbataye kuri Nkurunziza. General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yahora muri ico kibanza bikaba vyari vyitezwe ko agiye kuba umushikiranganji mushasha w'intwaro hagati n'umutekano, ariko ivyo siko vyagenze. Muri ruheshi umwaka w'2022 Gabriel Nizigama yari yararahiye kwinjira muri leta irongowe na Bunyoni. Gabriel Nizigama Batazira Tibiya akaba asanzwe yarazwi ko hadacana uwakana General Guillaume Bunyoni, ariko ico gihe bakaba barakuriwe rimwe muri ayo mabanga. Ibi vyavuzwe ko General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya ashobora guhita umushikiranganji mushasha w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ntivyabaye vyo, ahubwo wari uwo mushikiranganji ari we kuri ubu General Gervas Ndirakobuca yahise aba umushikiranganji wa mbere agasubirizwa Alain Guillaume Bunyoni. Yashize muri ico kibanza Marite Niteretse nk'umwe yahora azi ingene ubwo ubushikiranganji ndetse n'ibiro vyabwo ubukora. Nkuko nabibabwiye, Gabriel Nizigama yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu kuva mwaka w'2022 gushika muri Nyakanga umwaka uheze w'2022. Akaba kandi yari no muri ayo mabanga, yahora muri ayo mabanga no ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Aho rero hatanguye gutangarizwa amakuru yuko hari akarwi k'abajenali ndetse n'ibindi bihangange gashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Bikurwa rya Alain Guillaume Bunyoni ryabanjirijwe n'ayandi majambo agiye atandukanye benshi batazibagira, harimo nk'iryavuzwe na Pastor Isidore Mbayahaga avuga ku vy'igifyoti Perezida Varisito Ndayishimiye avuga ku vy'amashonsho, ndetse na Alain Guillaume Bunyoni yaratanguye kuvuga vyinshi bitandukanye mu mashengero ndetse n'ahandi, avuga ko uwuzokuvuga amajambo ngo uzoba umusumvye. Aha rero niho hatanguriye ikurwa rya benshi bagiye batandukanye, aho hatanguye no guhindura bamwe mu bakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Byose kwa vyaratanguye muri Nyakanga umwaka uheze. Kuri ubu Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yararonse ayandi mabanga mashasha agenwa kuba umwe mu bakozi b'ubushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano, ariko wewe akazoja akora ivyo abwiwe
n'umushikiranganji kuri ubu ariho Martin Niteretse. Iryo akaba ari itegeko ryatanzwe ubwo yahindurirwa amabanga inyuma y'amezi menshi adakora atamabanga afise, hamwe na Colonel Fred Innocent Museremu we yari yahagaritswe Alain Guillaume Bunyoni ariko araronderwa, bamwe bavuga ko yoba yaramuhaye amakuru ariko abandi bakavuga ko Colonel Fred Innocent Museremu nawe yari muri ka karwi kari karateguwe na Alain Guillaume Bunyoni, mu nyuma akaza kukiyonkora ko akaja agatanga amakuru kwa Perezida Varisito Ndayishimiye akagirirwa ikigongwe, mbere ko yaranafise ubwoba ko umuryango wiwe nawe ushobora gushikirwa n'ivyashikiye umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni, agahitamo guhungisha abana biwe n'umugore wiwe mu gihugu c'Amerika, aho babanirije mu gihugu ca Canada gusabayo ubuhungiro. Ndawukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho babahereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze mbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numpuza TV Imana ibahezagire.